Au moins 37 personnes ont été tuées, dont 20 autres de cadavres. Abantu 37 nibo bamenyekanye ko bishwe, muri abo 20 bakaba batowe ibiziga. Abantu 14 bakaba barakorewe amabi afatiye ku gitsina. Abandi 6 baranyurujwe babugwa irengero. 4 nabo baraborejwe igufa, 15 barahagaritswe bidaciye mu mategeko. Muri abo bantu 37 bishwe, harimo abagore 3 n'abana 6 batarakwiza imyaka 18. Umupfasoni umwe yaranyurujwe, uwundi mupfasoni hamwe n'umwana umwe atarakwiza imyaka 18 baraborezwa igufa. Muri abo umwe ari mu mugambwe CNDD-FDD yarishwe, 3 bo mu mugambwe CNL baranyurujwe, umunywanyi umwe w'umugambwe CNDD-FDD n'umwe wo muri CNL baraborezwa igufa. Abanywanyi 3 b'umugambwe CNL n'umwe wo muri CNDD-FDD barahagaritswe bidakurikije amategeko. Ibiziga birabandanya gutorwa mu mihingo itandukanye y'igihugu. Akenshi nta matohoza akogwa, bikaba ari byo bidutera amakenga. Ibibazo bijanye n'ubutungane n'ubutunzi bw'imiryango n'akaranga hamwe n'intwaro ibereye, tutibagiye umutekano, navyo nyene ntivyasigaye inyuma muri iki cegeranyo co mu kwezi kwa Nzero. Urwaruka rw'imbonerakure hamwe na bamwe mu bapolisi hamwe n'abari mu iperereza na bamwe mu basirikare hamwe n'abajejwe intwaro bakaba aribo batungwa agatoke mu bakora ayo mabi. Ico cegeranyo gisozera gisaba abantu bose guhaguruka bakagira ico bahindura kugira agateka ka zina muntu mu gihugu gasubire kugenda neza. Précaire des droits de l'homme dans le pays.